kubandwa bisigura ni uburyo kwiyegereza Imana y'abarundi, Imana y'u Burundi kuva kera narindi vyamyeho, kandi uko kubandwa mu isanzwe tuvuga yuko kujanye n'ingene abantu ba kera cyane gose babandwa, ataravuga yuko ari ivy'abarundi bubu. Ababandwa nabagumije iryo banga iryamyeho kuva na kera narindi. Nuko no bivuga ni uburyo bwo kwiyegereza Imana y'u Burundi, singombye kuvuga zijya zindi Imana musenga muciye mu yandi madini. Vyubu ntawe bimenya muga kera warasaba ntiwagenda ntibandwa rimwe, warabandwa uri kurasaba, hanyuma urose ivyo warondera ugaheza ugasubira kandi ukabandwa ushima. Ivyo rero vyari mu migigwa y'abantu babandwa basenga Imana y'u Burundi. Mu kubandwa bakoresha ibikoresho byinshi bitandukanye, ntushobora kuvuga ngaho ngo ndabiheze. Barakoresha inkono ya bigombo ishobora ifise iminwe ibiri isomeramwo inzoga. Barakoresha aho twagiye babandwa n'inzamba yarakora, barakoresha inzogera, bagakoresha ibintu byose bitandukanye, mbere n'amacumu barakoresha. Kiranga yarakoresha icumu. Hariho rero n'ibirende, imikuza nka Rubambo agumanyo kuva batangiye kubandwa gutinda baheze yongera tamba, n'abandi rero barakoresha n'ubuhiri. Ubuhiri nabwo barabukoresha.